ikibabaje sikindi bategura amashira hamwe bamaze gupanga ivyubahiro inyungu zabo ikini biki rero ugaca usanga Sante muravuze ati uraraba ati none hariya sivya bindi byo gutakaza timing gusa. Okay, haheze imyaka ingahe? Imyaka mugara heze amezi gihe twahakinira. Kwanza umwaka waraheze. Ivyo nituzi ko wahinduye. Si ku nguvu kujya muri ryo shira hamwe ryabo. Oya pe. Ikindi naco kandi nubwo baravuze no bishaka gende kwiyandikisha mu mukinya wa filme. Okay, twe umukinya wa filme twere nturimo nituzoja kwiyandikisha. Kubera iki? Kemea pepu. Kamwe kemea pepure. Nta droit bafise bovuga ngo nta sinema tuzokorera mu gataka ku Burundi nico ba. Oje ngo ivyunguka. Bajeho nyene ucuvyumva. Kanyana no buno mbwa ati Kanyana zikabutura ati zana 10000. Yapeho. Ndosana kwa. Yesu. Kafise umukobwa je noresha. Asone kuvuga ntamu. Oya no naje ndafise umuhungu yoresha ujya mukobwa wiwe. Uramugaye vraiment priya. Baido Angela shwa koresha ujya mukobwa wiwe. Ndafise umukuru kimana Kanyana areke kubesha arakizi. Numva tukizi turi babiri. Nyenca namurungikira link none ntase no wogeze gukina mu gitani wanje. Nandi basani bagenzi biwe canka basi donc abakinyi ba filme basiba ngaho Bujumbura. Baliva basandi ba Fanny Lavine ba Riberi ba Nyambarine Aberi. Gusa vraiment ndakunda barivye barundi cyane ngo bido ndagiye mu hotel. Kama kuna kandambiri sabuna cyangwa ndavyitwa abitwara. Na femme. STV, every story matters. Hello guys, akunzi ba STV, nizere ko mumeze bon, mumeze fresh kandi cyane. So ndi kumwe na Sammy na Jaja, kandi kumwe na Kanyana na Bakame, ndi kumwe na Kirezi na Sammy Mambo. Abo bantu bose badondaguye nibo muri kumwe nabo ngaha. Turi kumwe n'abantu benshi cyane. Muri kumwe na Kirezi, muri kumwe na Nzeyimana, nitwa Nzeye. Muri Kirezi banyita Nzeye. Jemerwa gafite isuko ibibora tarabishira mu nembo umenga arabaye mustar. Harahetse kiyere, ahetse umwaka ko mazeje nk'umyaka ntasuka. Amba duherukana kera vraiment. Mbona ni Sammy. Bon turi bari ko barakina filme Kirezi na filme agahinda kubuzima ziko ziraca imwe iri kwica kwa Mr Sammy ya Kirezi iyindi kwica muri Rukundo TV. So ni filme zibiri imwe ivuga juste kandi duse bazikiniye ruguru mugani filme zitandukanye. Tuje kugahinda kubuzima gatonya bakinanye n'abakinyi ba Ninde aho kenshi abantu baguma bavuga Sammy akunda gukina n'abantu juste abakinyi ba Ninde kubera kadakina nandi basani bagenzi biwe canka basi donc abakinyi ba filme basiba ngaho Bujumbura baliva basandi ba Fanny Lavine ba Riberi ba Nyambarine Aberi ababeri kubera iki igituma ntakikorana nabo so nukuvuga bivana na nisine muba wandise urabona ikibazo kimwe gihari urujya n'urundi rugo ni rundi rugo ya niko nabakinyi ba Ninde rundi nje kwa nakiri so nukuvuga ngo no urabye muri Kirezi twakoranye turi mugahinda kwanza kubuzima. Okay, agahinda kubuzima nukuvuga ngo kugira kandi umukinyi umukinisha babivanye na story yiwawe. Okay, nukuvuga twebwe muri story y'agahinda kubuzima ni story ivuga umukobwa yavuye mu gisagara aja kurongorwa ruguru. Tuca tumvira ati none abantu twokinisha ruguru ni bande? Ni bajya batama kandi bajyana aba legend. Niyo mpamvu twabakinishije. Niho vuga ko Aberi ari se Sammy ni cyo nakunda cyo na pasa. Kirashobora gupasa mugabo. Cyo pasa gute kandi afite umukobwa woresha. Toka afite umukobwa je noresha. Asone kuvuga ntamu. Oya no naje ndafise umuhungu yoresha ujya mukobwa wiwe. Uramugaye vraiment priya. Baido Angela shwa koresha ujya mukobwa wiwe. Ndafise uruko. Yapfa bavuga basikanya. Kanyana harano benshi bakunda kuvuga ati why juste ari umukobwa muri kwa Sammy cyangwa muri Rukundo TV. Donc ari akunda kuba actrice principale. Why? Cyane kubera iki Kanyana bakunda kumuhereza amasena ariko rarira. Ni kubera iki? Juste amasena ya mateso. Mecha mbona Kirezi ari umuntu asiga pfungisura ngo ejo nze gukubita ngusubiye kunyimyoza. Bitugani dada we. Egera gukubitwa. Simvuze sikuvuga ngo nije bakunda kuyaha amasena yo kurira twese. Apana hivyo actrice principale. Oya sijewe gusa. Kirezi Kanyana yari umuntu wowe ushobora kumbona murimo canke zibiri wowe ukaca wimvira ibindi vyiwawe ushaka ariko
ni nyinshi mu mwobo nyinshi kwanza muri bukeye neza nyinshi je nakinye muri Kanyana no muri Kirezi kwanza no mugenda sindi uwo twese tuba kwanza sinzi ko nimwe mu bivuga mwese muri ba actrice principal si twese ari kwanza twese turafasha nka turiko turakorana twese mu bisanzwe hari filime urabona na Kenya jengene basi bavuga ko ukunda gute ibyo ntivyoshoboka rero twese turiko turakora umumo wese iyo director ko arandika avuga ati wewe ushoboka inaha nta muntu na filime simisi yose kandi nkina nduma actrice ikibazo ngumu ndaba nshobora tumucuma toka kuri ikibazo iwawe Kanyana bishitse sama akakubwira ati tugire mariage donc tubasima tubite pembeni basi vya juste mu buzima busanzwe vya vrai auna sheria auna nini uwo mwemerera sana niko na sheri na yiko na par exemple ata office mvuze muri kazu ata uravye basi nk'ukuntu sa mumuzi sivyo apana kuvuga ngo muvugishe kuri ko yari gapana Sammy n'umukirisu nanje ndumupaga byazi kusindira isabuni urugo rwacu ni ngona ramba urazi kubera iki rutoramba icambere kwanza twese turabakinyi none iyumvire nkano masaha turataye urugo turaje gukina harige duca saa 3:30 z'ijoro saa 4 n'abana ndazobarera rero niyo mpamvu bitokunda nka twebwe ngaha nkaje ngabikwiriye ko ndondera wa mugore avugishwa avuga rababa de bruise mwirondeta umupasiteri aragowe ya uyu nawe atigizwa kurondera umu de bruise kubera kambwira ati atari umugo mu Kristo n'idukunda de bruise akambwira ati ujya mukobwa jaje ukununda mubona kuna tangiye kukwiyegereza kemea pepu akambwira ati kemea pepure anafana kemea undi akambwira ati bini sawa ujya miri bijya biganirwa agusaba ngo azi wawe kemea pepu nazi wawe utabeshe sana awe ni gitandura kizi mana yanje we none uri journalist yawe kuyakwanga Kanyana nacuziwe kitanda cha sana nacuziwe kitanda cha muri zo journalist yawe kuyakwanga nani Kanyana Kanyana igitanda cyanje mukuru kimana Kanyana areke kubesha arakizi none mba tukizi turi babiri nyenca namurungikira linki none nta se no wogeze gukinira mu gitandi wanje okay haheze imyaka ingahe Yesu imyaka mugara heze amezi gihe twahakinira kwanza umwaka waraheze ivyo nituzi ko wahinduye sinzi ngo hameze gute igihe twaja gukiniraho yarakimukiraho hari igitanda cyo nagafirwa kari bwahaje kuvuga Kanyana ntiyoyobegwe igitanda cyanje kuko nubwo aza gukora aragenda gusasa sometime si bosi wako asimisha kubisema Kanyana vugisha kuvuga ni ibintu bisanzwe sasa wewe nikikwambia wewe zenda nitandikie tuko bawiri cameraman ayiko siwezi nanje siwezi cameraman kama ayiko nanje siwezi naho yoba hari ngenda gusasa nkande mu cyumba cha wibaza oya ari content sawa kiongozi wako anamtandikia ivyo nivyo baho Kongo ayori ari comedy mangwa nivyo byo nivya vrai Kanyana samavuzi nako aratwenga bari vyase banyina ari comedy iwabo n'uyu mukobwa ntawonzi arahazi ntawonzi abasaba muri quartier ikartier nzi moranza n'umuduga nkahagarara ku ikaburimbo gamwe ntacyo ivyo biramaze ati ngo sinzi igitoro cabuze ubu mugabo ntacyo sinzi wiwe nayo kwako nishaingia mbaya gusa unajua kwake sasa kwangu sijupa na kwa marenyo ndahazi kwa sana amarenyo mu cyumba hari umunsi murakinira filime mu nzu yiwanje ntibirabaho ako turamaze gukinira kwa sana ariko ne jaja kora ivyunguka ariko ni wiwe aca musiga muri avance iki igibanda c'inzu cyuko nivyo bazanye baje gukinira iyo nkora ivyunguka bajeho nyene ucuvyumva Kanyana n'ubundi mbwa ati Kanyana nizikabutura tizana dimira yapacha ndio sana kwako Yesu abakunzi basi mbona muti muburimwa ariko Sammy akaswali to kadogo tu ejo hari conference to place ya coopérative sinzi ko ari coopérative sijui kama ni association ya filme ndundi itwa kama ni Sinebu je sais pas même ko nyene iyo donc iyo ntuze de association yarimo aba cinéaste donc nka bose yabereye kuri Hidden Talent TV ndibaza ntimba ntiyenze niyo nyene niho yabereye juste ni company rongoye na Happy Liver donc je no muita kwa muri epoke zaba farira vine gusa rero ndasubiye mu miso gupaga imito mwe muragara Happy Liver ndamuvuze mugu muri twari beri mon frère je sinzi kubeshera umuntu naramwandiki ndamubwiye ncara mbloka
je nta rukundo nenda gushaka kweri kwa turi kipindi ni uhuru wake ko ndabizi umviriza niyo mpamvu ndiko ndavuga urumva hamwe muri habaye utuntu ndabitahura sivyo nabi ari mu je basi nawe uri kiniki mugabo mu ndambwiza ibikumbe ya kamera je nta sinari nako ndakuduraga mu frere ari wo ndiko ndabivuga sivyo ya kwanza ufate video imbere ya kamera kugira ngo yo jire kuri TikTok nawe jako urumva uzoje kuri TikTok yapana mu turi twebwe oya urumva se mpamvu ndabivuze hari ukuntu wocu usanga maybe yumvira ati usanga ashaka kusaba ibindi sivyo ivyo twe navyo tuzi okay urantumye nzomubwira umutuma nkanda kandi ivyo rero turabwa n'abantu benshi maybe message iragiye kubganje ivyo mufa ntubizane kwa navyo dupfa sawa ivyo byabaye nanse kale mtana kwanza kunafuna mvidoga kenshi wasiko vyidoga ari umunsi twagize n'ikiganiro avyidoga no sikwidoga ndiko mvuga kuvyerekeye ndaza kuvugana nawe ndamubwira ati ari umukobwa wababaje umutima ivyo ndabivuze bivanye na sije ndiko bivanye na sije ndiko bon rero iyo ntuzenya association yarimo baberi baliho meni tugeze dutubura rukundo TV canke Mr Sammy yaragiye kwitaba meba ndi bose baritavye kandi liva mu kuvuga ijambo yavuze ati abatari ngaha ni babiri donc mu bashefu babiri abo ndazi yo nturimo sivyo nabandi bataje nabakina bakinyi donc abakinyi bisigura ko bari muri rya kote ya liva canke yo kwa aberi wayi go tari muri association waje ikibazo ciza cyane uvuze ngo mu bashefu abo bose bahamagaye ngaho ninde anangiye gukina filme niyo mpamvu mvuze ati wayi utari muri bajya nabana canke sikuvuga ngo nabana ikindi naco kira abantu bose bafise inyungu zabo so nukuvuga jewe baranyicarise one day ujya nimba ari ciza arabimbwira arabinsobanurira mugabo hari ukundi kuntu nyene umuntu usanga nyene atabitahuye hamekini naco ujya ni association erga rukundo TV na twimwe ni association igituma rukundo TV yari association Saberi na ntuzenya na Aberi na Riva ntibasangiye ntibapostinga bagiye hamwe natwebwe rukundo TV association ni waire mutagiye hamwe association numugwi w'abantu urukumva numugwi w'abantu sikungufu ndiko ndabaza naco sikungufu kujya muri ryo shira hamwe ryabo oya pe ikindi naco kandi nubwo baravuze no bishaka gende kwiyandikisha mu bw'umukinya wa filme okay twe umukinya wa filme twe rero nturimo ntituzoja kwiyandikisha kubera iki kubera twebwe turiko turakora wewe ufite Madrid ni winumire icyo nzi gusa nta droit bafise bovuga ngo nta sinema tuzokorera mu gataka ku Burundi nicyo baho cya kabiri naco kandi umuntu kujya mushira hamwe sikunguvu habwo nukuraba ikibabaje sikindi bategura amashira hamwe bamaze gupanga ivyubahiro inyungu zabo ikini biki rero ugaca usanga sante muravuze ati uraraba ati none hariya sivya bindi byo gutakaza timing gusa no kuvuga gusa timing kabisa kukira pana no gutakaza timing gusa rero jewe ndafise association bita Rukundo TV tuzokora bisigwa donc Samira je ntarimwe Nziza mwayumvise abantu bazi kirundi neza nka twiga twavukiye area mu misozi mnapokona bisikia vizuri Sammy hari abantu just makuru mazimisi bavuga kumurija kuri pafe nguri ko uteguruka ndo kuja muri njenga kurondera ngo burozi baba twamia bari no kuvuga gusa sometimes nibabesha nivyo mana nagiye kuri pafe kuvuga ngo mu misiri imbere hari akagendo nzofata ngo kuja muri njenga kurondera kiroti no kuvuga ino filme Kirezi novuga ngo ino filme Kirezi hamaze gusoka episode ya mbere ndashima Imana ukuntu bayakiriye na ahantu itanguye kunshikana kandi kubera kutarasora episode ya kabiri kandi juste watebeje no kuvuga umutahe wanje byaheze kabaye muri Arabie urirofa so no kuvuga ngo ijya filme nashizemo umutahe mwinshi rero amafaranga cameraman yaheze ndiko ngomba ndiko ndarondera kugira nuzishe simu kandi najije ngo ariko arondera resepase ngo aje mu rumonge nivyo resepase so filme Kirezi kuri pafe hari urugendo ngomba kuzofata vuba uje kurondera ikirozi nivyo bituga butagishikako nkaje kwanza ubwa mbere je nakuze mu gakiza nsenga kandi imyaka namaze ndiko ndasenga ni imyaka maze ndi mu gipagani nibirakwirana no myandi majambo ndacyafisa amavuta menshi yo mu gakiza haleluya jaja sema haleluya ashasema amen yani maana niyo yumva kweli kile mshatsi cyane no jaja kweli voilà ani bibazo gusa wenyine ari n'abadivorce babiri kweli rero filme Kirezi mu vyukuri
filime Kirezi turashimiye cyane ngene bariko barayakira kandi vuba episode ya kabiri izosohoka. Another thing, hari filime tugomba dukore muri Rukundo TV, filime ihera izoba ifise part 1 na part 2. Hari abantu benshi cyane bari bakumbuye filime iri VIP kuri Rukundo TV, vuba tugiye kuyikora. muri mu gusaba film iryoshe cyane donc juste yabubakanye Ni filime nziza cyane gose iri VIP. Ego. bigenda gute Sammy abantu ukoresha nko muri Mr Sammy bakine muri Nzenya muri Rukundo TV cyangwa bakine mu yandi manuzenya mu yandi matimu nuko muko na contrat Umengo Mr Sammy ni Rukundo TV. Just nicho kimwe. just nicho kintu na buja online Just nicho kimwe. so wakunzi ba STV je nabigera donc ibibazo ninashaka kumubaza byari ivyo je murazuka ntabarambira munajua tu amahoro binyavyaha so ndabashimiye cyane Kanyana gusa vraiment ndakunda barivye barundi cyane ngo bido ndagiye mu hotel kama kuna kandambira sabuna cyangwa ndavyitwa abitwara Na femme. ni vya vrai Ni vya vrai abana ba STV mukuri barantelefone. Ati icyumba turabuzika mamiri. Burya rero niyo mpamvu ma hotel bashiramo ikamambiri zidasa. Mukuri famba. Reka nabatera inkuru muri Kirezi nimba mwarabonye ariho seni yarangyoye cyane. Famba twaramuhaye seni aterura umukobwa. Rero seni rero famba twari tuzi yuko turumpatia mwanamke mwemba mama naendana. Yaramuteruye umukobwa aramuterura. Ako arakana cyane uva ngo pum. bicaye kijya kivuga ni mama Imana mubahore muga gusa ndamukunda gasuguru aho uri hose ubawe cyane so nkuvuga cyane kugira ibyo weekend n'ikibazo mukuri cyo gusubira mu yebe bido ndakuri kw'Imana reko ndamotel reka kuzura tukabana basi kuba tuka vraiment erega winjiye mu hoteli uba warisha isabuni nazijya kanambi bibaye ngombwa n'amashyi agafise ishakoshi anatia sime sabuni na kandambiri ufi kumbe unafumba kwa meze pamba yo ni miri ariko arabivuga ntabwo ari ndiko ndabivuga si Sammy ni jewe atakutukana kintu kana munashira arabizira nyene kandi ari kugira vya vrai mina zibebaga nje sana kwambiyaga je ngenda ntwaye sabuni ngenda ndayitwaye isabuni yangaye ijambe mbe je ni hari giusa ziga tu bari bazikase agora ngira twari Sammy ashitanga gusura ko ratera umukobwa w'abandi yatera aje jaho yachafa Sakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana cyane Sammy na Jaja thank you merci beaucoup Imana yahezagire rero tudasubira undi munsi merci beaucoup Miri merci beaucoup ACTV merci beaucoup abarundi mwese mukunda filme merci beaucoup umuntu wese duhereza link agashaka kuri stati umuntu wese agira icyo akoze kugira filme ndundi zitera imbere yaba ari mu buryo yaba ari muri views yaba ari muri commentaire turashimiye cyane abantu bose bagize icyo bakoze kugira ngo filme Kirezi isohoke n'izindi filme zisohoke turabakunda cyane ntacyo dufise twobaha atari kuvuga ngo Imana ibafashe amamega yaraduze Imana ibafashe muronka amahera y'amabega ma divorce baseze so abakunzi ba STV ndavuga cyane bye bye STV, every story matters.